amafaranga atari make mu madolari no mu barundi yaribwe. Ayo yibwe mu buryo bwo kunyuruzwa kuko ngo yarungitswe n'umuntu ari mu gihugu cyo hanze, ayarungikiye muri umunawe kugira ngo amugurire imodokari. Uyo nawe akaba rero atashoboye kugura iyo modokari. Mu bimenyetso bigaragara bikaboneka yuko ayo mafaranga yaciye ayanyuruza. Nyene kwiba ayo mafaranga rero hakaba rero haciye hakwiragizwa inkuru zivuga ko yanyurujwe. Aho naho ngo hakaba hari mu gihe yari yibereye mw'ihoteli imwe yo mu Cibitoke. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo umutekano akaba rero yatanze umuco w'ivyo bintu, akagira ko mbere anahanura uwo ari we wese azogira ikibazo mu bijanye n'umutekano kwitura inzego z'umutekano, kuko ngo arizo zonyene zishobora kubikora neza zigashika ku matohoza. Petero Nkurikiye. Umugabo yivye amafaranga abeshe yigirishije ko yanyurujwe. Nkuko mwabikurikiranye cane abakunze kuraba za Gihuri, guhera ku itariki 15 za kwezi kwa Gitugutu mwaka wa 2022 hari amakuru yavuze ko hariho umuntu yanyurujwe yabuze irengero. Hanyuma rero ayo makuru yarashikiriye n'inzego zijejwe gukora amatohoza zica zija ku kivi. Niho rero izo nzego zahava zisanga uwo muntu yitwa Niyongabo Didiano, yavuga ko vyavugwa yuko yabuzwe irengero, zavuye zimutora aho yibereye mw'ihoteli hariya mu ntara ya Cibitoke. Ihoteli yitwa Hotel Imperial, akaba yarahamaze imisi 2. Rero kuki uyu muntu asanzwe aba ngaha mu gisagara ca Bujumbura, muri Kibenga, akabarabara kitwa Samedi, yashitse hariya itariki 14 Gitugutu niho yava mu Kibenga. Hanyuma wewe ivyo avuga yuko yaraje mu gisagara ca Bujumbura azaniye amafaranga ashika ku miliyoni ku bihumbi 3,700 y'amadolari y'abanyamerika, hamwe ni miliyoni 3 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'amarundi. Ngo yarayazaniye ngaha mu gisagara ca Bujumbura uwitwa hagati na hagati uwitwa Bukuru Hasani, kugira ngo uwo nawe azoce ayaguramwo imodoka ya mwene wabo n'uyu mwene kuvuga ko yazimiye. Uwo mwene wabo akaba yitwa Edi, akaba ari hakurya hanze y'igihugu. Uyu niwe yari yahaye aya mafaranga uyu yavuga yuko yanyurujwe, kugira ngo azoyahere uyu Bukuru Hasani kugira ngo agure imodoka. Hanyuma rero bavuga yuko amaze gushika ngaha mu gisagara hagati atabaye akibona uyu Bukuru Hasani kugira ngo amuhaye amafaranga azoje kugura iyo modoka. Hanyuma ngo aca abonye amubuze, wavuga ko ngo yaciye ngo asanzwe ari umukizwa, ngo yaciye agenda agana ishengero rya Pentecote hariya ku Ntahangwa, ngo kuraba umupasitori wari we wese ngo yoshobora kugira ngo amwiregeshe. Sinzi ko mu Ntahangwa biregeshe. Hanyuma ngo avuyeyo aho ku Ntahangwa, ngo yaba yafashe imodoka izizunguruza abantu bita taxi. Hanyuma ica kugira ngo imugarukane mu gisagara hagati. Hanyuma ngo iyo modoka ngo arimwo uyigendesha, ngo n'uwundi muntu umwe ngo yaciye amushira ibintu by'agafu mu maso, ngo acara tubwenge, ngo yagiye gusubira kugira ubwenge, ngo ari yisanga ari mu Cibitoke ca Rugombo, ngo ari yari ibi vyose aravuga. Amatohoza yakozwe arabihinyuza, akavuga yuko uyu muntu yijanye wenyene mu Cibitoke, ashikayo igihe cy'isaha 9, mu gihe wewe yavuga yuko yashitse mu iyo hoteli mw'ijoro isaha 1 y'ijoro, ngo ari kumwe n'abantu babiri. Amatohoza yerekanye yuko
ubwa mbere hoho we yashitseyo mu masaha 9 kandi ari umuntu umwe kwiyo hoteli araki hoteli kandi arayiriha mbere yagiye atwaye n'ibikoresho twaberetse ngaha nk'umuntu nyene agiye gufata hoteli biboneka neza ko yateguye ibi byo kwigirisha kugira azoca avuga yuko yari yanyurujwe. Ikindi amatohoza yerekanye nuko uyavuga yuko yarazaniye aya mafaranga yitwa Bukuru Asani batigeze bavugana na rimwe, ntibigeze nibaza ko amatohoza yerekana ko no kumenyana batazinanye kuko uyu Bukuru Asani avuga amatohoza yerekanye ko asanzwe afungiwe mu mpimba ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Amatohoza rero yerekanye neza ko uyu muntu ibi vyose yabigize agomba kwiba kandi ntiyagomba ko yarayivye nduko gushikana n'ayo mafaranga ntaraboneka. Ibi vyose yabigize kugira yibe ayo mafaranga uyu mwene wabo yitwa Edi ari hanze yamurungikiye kugira ngo ayahe uyu uwundi amugurire iyo modoka. Byerekana ko ivi vyose rero yabigize kugira ngo ayo mafaranga atware azoca avuga yuko yanyurujwe akongera kibwa ayo mafaranga yose nkuko n'ubu abandanya bivuga avuga yuko yanyurujwe hanyuma akaza gutora ubwenge bamutwaye amafaranga yose. Ariko mu hoteli bavuga abo mu hoteli babajijwe bavuze neza ko yahashitse isaha 9 tariki 15 z'Gitugutu kandi ko yari umwe kandi ko yari ameze neza atangora nimwe afise ko bavuganye neza kanatsinda yaranabarishe iyo minsi ibiri yose ivyo funguye byose yarabirishe. Kandi mwisakoshi yiwe mwabonye ko harimo n'ibikoresho byo kuja kurara mu hoteli, mwabonye ikanda mbiri, mwabonye mwo pantaro training, biboneka neza ko ari umuntu yaragiye kandi murazi ivyo ntawoza ngaha mu gisagara ca Bujumbura avuye mu Kibenga ziko aza guhava atahayo ngo azavyibangikanije n'ivyo bitabo vyose vy'Imana biri mu sakoshi. Biboneka neza ko ari umuntu yari yateguye neza ukungene amaze kwiba aya mafaranga azoca avuga yuko yari yanyurujwe ko yanyurujwe n'abantu bakongera bakayamwiba ano mafaranga. Ico rero twomenyesha dufatiye kuri ibi no gusubira kwibutsa yuko inkozi z'ikibi zikoresha ubuhinga bwinshi n'uburyo bwinshi kugira ngo zinyegeze ivyaha vyazo, harimo nibi vyo kwigirisha ngo ari yanyurujwe, kwigirisha ngo ari yabuzwe irengero kugira ngo gusa yibe canke akora ikindi cyaha. Tukamenyesha rero yuko ububisha bwose iyo buzanana amayeri yose y'inkozi z'ikibi agenda ku munsi asamburwa n'inzego zijejwe amatohoza. Tukongera tukasubira kandi kumenyesha abantu ko bo kwitondera cane aya makuru cane aca kuri za gihugu. Twarabivuze yuko harimo ububeshi bwishi n'ibinyoma byinshi. Ibi vyanditswe kuri uyu muntu byarakwiragiye abantu baravyumva, murumva ko vyahesheje iceyi igihugu n'inzego zacu. Kuvuga ko umuntu yonyuruzwa kumutaga ku murango riva ngaha mu gisagara ca Bujumbura kandi hariho abajejwe gucungera abantu n'ivyabo, ibi biza bitesha isanamu nziza igihugu c'u Burundi kandi murabona ko bikigwa n'abantu bafise ubwenge biyumvira. Uyu ahejeje amashure yisumbuye, murabona yuko ari umuntu akuze atarakwiye kubahuka kugira ibintu nk'ibi, kwiba arinze kubesha yuko yanyurujwe hama bakamwiba yanyurujwe. Ntitwovuga ko yagerageje kwiba ko yarivye n'ubu aya mafaranga ntarashobora kuboneka. Gusa mu byo yavuze mu by'amatohoza yerekanye harimo ibihushane byinshi cyane, harimo ibintu bitangaje nko kuvuga yuko abantu bo munyuruza gatubwenge bakamutwara vyose muga bakamusigarana amafaranga aza kuri iyo hoteli, ariha n'ibifungurwa ariye mu iyo hoteli. Muca mwumva ko ari ibintu aba ariko arapfundikanya gusa kandi muca mwumva ko mugabo ari ibintu yari yateguye neza kugira ngo ntagire n'uca nikanda ko ari we koko yivye ayo mafaranga. Ubundi butumwa nuko tubandanya dusaba abene gihugu bose wogira amakuru ku caha icyo cyose, harimo n'ibi vyuko abantu bavuga ngo abantu babuzwe ngo irengero, ko ayo makuru yo caheza inzego zijejwe amatohoza kugira ngo zibandanye zishira ukuri ahabona
ku mugaragaro nk'uko zama ziko zirabikora ku munsi ku munsi.